Kwizera Esperance ni umuvyeyi ntahonikora akaba n'umupfakazi avuka mu ntara ya Cibitoke komine Murwi ku mutumba wa Mahande aheruka kwibaruka barinze kumubaga yibarutse umwana atageze akaba asaba ubufasha ku bafise umutima w'ikigongwe. Inyuma yo kwibaruka haciye iminsi mike yahavuye avyimba inda ubu akaba arwariye mu bitaro vyitiriwe umwami Kalede vyo mu Kamenge. Aho JCTV yahashika yahasanze umwe mu bamutoye bamukura mu ntara ya Cibitoke bamuzana i Bujumbura mu bitaro. Kenny Claude Nduwimana yagize umutima w'ikigongwe ubu akaba ariwe amwitayeho kuva kuwa 12 ntwarante uyu mwaka. Aho yamushikana mu bitaro vyitiriwe umwami Kalede aratwiganira uko vyifashe vy'uwo muvyeyi. Twabaramukije Kenny. Muraho cyane. Ego twasanze ku bitaro rwa Kalede bisa nko mwazanye umugwayi aremvye cyane yibarutse bamugiye cesarienne mwamusanze kumuhana maze muramuzana aha ku bitaro mwo tubwira ishatumye mumuzana n'ikibazo yari yagize n'intumbero yayo. Murakoze cyane je numenyesha makuru yigenga Kenny Claude Nduwimana ama kandi nkaba narakozwe ko n'intambara ndaza amabi y'intambara. Uyu mukenyezi rero namusanze ku mutumba wa Mahande komine mu ntara Cibitoke ari muri ta critique nkuko mubibona yaravyimbye inda amerewe nabi kandi yavyimye inda bamugiriye cesarienne hanyuma iyo cesarienne bamugiriye niyo yabaye intandaro ya byose acira vyimba inda afisa kana kamezi 6 aho gapima ikiro n'inusu nkuko mubibona. Ni kuvuga rero uyu mukenyezi jewe namuzanye mu ntumbero kumutabariza. Murabona aho umanika nganda murondera ibipapuro ubu byose namaze kubironka kugira ngo afatwe mu mugongo n'umushikanganje bwo gufatana mu nda ariko arafise ikibazo jewe nivyo ndamugemurira. Umukenyezi wanje yaravyemeje turamuzana twafungu ariko ntagira n'agahuzu ko kwambara. Rero nkaba ntabaza uwo ari we wese yogira ico ashoboye Imana yamuhezagije kaba gahuzu k'umwana cyangwa ak'umuntu akuze k'abakenyezi ko yo kamuzanira uno mwanya tuvugana agwariye muri chambre ya 412 muri medicine interne wogirisha ashobora nkuko mubona n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Rwakarede bwamaze gutanga urugwandiko rwemeza ko umuntu ntahonikora koko akeneye gufashwa wore wese yobikora Imana yamuhezagira. Tumenye ko uno munsi turiho ariko tutazoba tukiriho, tumenye ko kuba yarabayeho gutya jewe ndamuzi neza ndazi se wiwe ndazi basaza we bakiriho ukuntu muhiri wabo bari babayeho ariko aca muri no munsi ukuntu babayeho bose bishwe mu ntambara byaba birasahurwa umwana asigara ari imfuvyi itagira ikiraba. Ndabira rero iyo vulnerabilité yimushitse ko no mu bukore bwiwe bikorana ndayimukurikira wogira ica mufashisha ni hôpital rwa Karede muri medicine interne muri 412 akaba ku mazina yitwa niyo Kwizera Esperance. Murakoze. Nakahe kamwotera abagwiza tunga ndetse n'amadini y'impuhwe abagira neza kugira ngo bagufashe mu rugamba watanguje rwo kwitaho uyu mugwayi. Murakoze cyane. Akamuntu baterana kandi nuko ibyo dufise tuzobisiga kwisi, ibyo turonda tuzobisiga kwisi. Hama muba amashengero nabo bamenye ko muko bama babidusomera ko ibikorwa dukorera kwisi ari byo bizotuma dushika imbere y'ubwami bw'Imana, nibyo bizotuma twemerwa n'Imana canke ikatwihakana. Akongera agasaba kandi amashirahamwe abarundi bose aho bari kugira impuhwe kuko atanuduhuzu afise aho agwariye mu bitaro. Uwogira ico afashisha biturindira ahubwo ko n'umuntu nda gutera kama twame tuzi ko ibikorwa byiza dukora ari byo bizodukurikira iyo tuzoba tugiye nyuma yo kurangiza buno buzima turi mu kwisi. Nkuko n'abarundi bayamaze mu migani y'Ikirundi baravuze ngo ukora neza ukayisanga imbere. Wowe ufise icimana yaguhezagije, wowe ufise ibyo ufungura ibindi bigasigara, wowe ufise impuzu wambara izindi kaguma kuri portement cyangwa mu mavarize, menya ko ari abandi bagenda gusa, menya ko ari abandi baguwe, menya ko ari abandi bakiswe n'amagara. Kuramo duke muri byinshi Imana yaguhezagije urabe nawo wofasha kugira ngo nawe utegure imbere yawe neza. Murakoze. Mbe Kenny uravye uburyo umaze gutanga kuri uyu mugwaye mbe nta kibazo muzova bitera mu muryango canke Imana izokongerezaho mwakuye? Bibiliya nivuga ngo ibyo kujyo gukoze ukubafu ndi kubimenya. Ibyo ndiko ndatanga kuri jewe n'umunezero
kandi ndizera neza ntashidikanye ko ntazigera ndara ubusa canke ngo umwana wanje aburare cyangwa umukenyezi wanje ngo aburare ubona uko twafashije uriya muntu yabo n'umukenyezi wanje arabiryohererewe urabona ko kumugemura tuza twese mbere n'impuzu yamuhaye dukeyi n'ikigomo umwana ntiyagira ico muhekamo n'ikigoma yakuye kuca umwana wiwe aramuhereza n'uduhuzu yafashe gutuma umwana wiwe aramuhereza kuri udeke twese tubinezerewe nta ntambamye niteza ahubwo niteze inyishu nziza zova ku mana. Mbe Claude uyu mugwayi mwabunanye gute wamukuye hehe kugira ashike ngaha ku hôpital? Uyu mugwayi namubonye amafoto ndamurungikiwe n'ubundi muntu ansaba ati nkumumenyesha amakuru mutabare cyangwa umutabarize rero ndamushikiriye nabonye nto musiga ndashimira kandi n'umwubaho twari komine ya Mugwi yaramfashije nko kugira ashikaho imodoka iri moto yamuzanye ni mustanteri w'Umugwi yayirishe kandi nawe nyene ndamushimira n'uvuye ku mutima. Uvuze ko ava mu ntara ya Cibitoke dondoro umwidondoro wiwe kugira ngo n'abatwumva mu mwanya bahave bagira ico bofashije. Reka mpere kuri se kuko se ndamuzi cyane yitwa Baragahorana bamwishe mu ntambara yari umugwanyi cyo kimwe n'abahungu be batatu hanyuma uyu mukenyezi nawe agwaye uyu mugwayi yitwa niyo kwizera Esperance ariko izina bazi muhira n'ibigire ko bambwiye yitwa bigire hanyuma avuga ku mutumba wa Gatare Sukorine Gatare gacimbiri ka Gatare umutumba wa Mahande zone Ngoma komine Mugwi intara ya Cibitoke. Turabashimiye. Murakoze nawe.